iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mu maboniko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Umuhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi, cane cane tukaza kugaruka kuyarabana n'igisata ca politike hagati y'imigambwe ibiri, umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ndetse n'umugambwe seneri uzi imbere mu migambwe itavuga rumwe n'uyu uri ku butegetsi. Kuri ubu rero ibikorwa vy'umugambwe seneri vyoba bihagaritswe ivy'agateganyo, benshi bakaba bariko bibaza iyo bizoherera. Muri ano makuru turaza kubabwira kubirabana n'iri hagarikwa ry'ibikorwa vyose vya seneri, tuze kubabwira kandi ingene vyatanguye, aho tuza kubabwira ku vyabaye kugenekerezo ya 14 Nyakanga umwaka uheze w'2022 ivyabaye igihe haba itorwa ry'abashinga amateka baserukira Uburundi mu nama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAR. Ni vyinshi tuza kugaruka ko muri ano makuru, ntimuze gucikwa, fyonda subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo toja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ibikorwa vya seneri vyoba bihagaritswe vy'agateganyo. Ku munsi wa Mungu hakaba hari kwigenekerezo ya 4 Ruheshi uyu mwaka w'2023, umugambwe seneri waguye mu gahundwe kwikanguye usanga ingoro zawo zo kuri Mutanga Nord no muri zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura zikikujwe n'abapolisi. Iki akaba ari igikorwa catanguye kwigenekerezo ya 3 Ruheshi kikabandanya bukeye. Muri ico gihe nta winjira kandi nta wasohoka, mbere n'umukuru w'umugambwe wenyene umushinga amateka agatorwasa yarahishikiye bigenekerezo ya 4 Ruheshi, ariko abapolisi baramwankira ko yinjira kuko ngo niryo tegeko bari bahawe nkuko bamwishuye. Abarongoye uno mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi ntibatahuye iyi ngingo itabaguye neza, bakabona ko ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati buriko burinjirira ibikorwa vyawo kandi atariko vyategerezwa kugenda nkuko bobo babibona. Tugiye kubabwira kwihagarikwa ry'ibikorwa vyose vy'uyu mugambwe seneri. Ivyo ari byo vyose, ihagarikwa ry'ibikorwa vy'umugambwe seneri ku ngoro zawo muri Bujumbura kuba Mungu biboneka ko ryari ryisunze ikete ry'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano ryo kwigenekerezo ya 2 Ruheshi uyu mwaka w'2023, yandikiye umushinga amateka agatorwasa amumenyesha ko ibikorwa vyose biteguwe n'inzego zashizweho hadakurikijwe amategeko bihagaritswe mu gihugu cose gushika ibisabwa vyose bishizwe mu ngiro. Mwikete umushikiranganje Martin Niteretse amenyesha umukuru w'umugambwe seneri ko ingingo yafashwe kugira ngo ntihahave haduka imishamirano hagati y'abanywanyi b'uyu mugambwe seneri. Amanama ashobora gukorwa ni ayazoba yerekeye gutorera umuti icuka kibi mu mugambwe seneri, naho nyene abanje gusaba no guhabwa uruhusha n'inzego zibijejwe, akaba ariko muri iryo kete bavuga. Mwirikete BBC imaze kuribona kuri no munsi igenekerezo ya 6 Ruheshi, umushikiranganje yishura ko kuryo yandikiwe kwigenekerezo y'19 z'ukwezi kwa gatanu rimusaba guhagarika ingingo itesha agaciro amakoraniro kaminuza y'uno mugambwe yo kwigenekerezo ya 12 Ntwarante ndetse na 30 Ndamukizi uyu mwaka w'2023, amakoraniro afatwa ko atarakurikije amategeko. Umukuru w'umugambwe seneri wewe avuga ko ibivugwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano atashingiro bifise, ko amakoraniro yose yabaye hisunzwe amategeko y'umugambwe kandi ko bwahenzwe n'uyu murwi batavuga rumwe nawe bahoze bafatanije kurongora uyu mugambwe. Naho avuga gutyo ubushikiranganje bw'intwaro hagati bwo bubandanya bumwereka ko atari mukuri, bugashimikira ku rwandiko bamwandikiye kugenekerezo ya 17 Rusama uyu mwaka wa 2023 rumwereka ingingo yarenze. Uru rushimangirwa n'urw'uwo
n'urwo uyu mu batavuga rumwe nawe mu mugambwe wamwandikiye ku igenekerezo ya 26 z'ukwezi kwa gatanu rumwereka ko yahonyanze imwe ku yindi. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu rero Martin Niteretse asaba umushingamateka Agathon Rwasa gukurikiza ingingo iri mu ikete ryo kugenekerezo ya 17 Rusama ataguhigimanga. Niteretse ntashima imvugo y'umukuru w'umugambwe SNL inyuma y'ingingo aherutse kuwufatira ahamwagiriza kwivanga mu bikorwa vy'umugambwe. Ati ntivyumvikana ingene hagukosora amakosa yakozwe mu kutubahiriza ibitegekanywa n'amategeko murajwe ishinga no kuvuga nibigira nkana ko twivanga mu bikorwa vy'umugambwe. Akaba ariko yanditse muri iryo kete ryanditswe mu rurimi rw'igifaransa. Ibiriko biraba muri uno mugambwe ugira kabiri muri politike y'igihugu c'u Burundi ni inkurikizi z'indyane zivugwa muri uyu mugambwe SNL. Haraciye amezi atari make ubu ukaba ugizwe n'impande zibiri zirabana nk'akayabu n'imbeba. Uti vyoba vyaraje gute kugira ngo umugambwe SNL ivyabo bitangure gukomera? Reka tubitangurire ku igenekerezo ya 14 Nyakanga umwaka wa 2022 igihe haba itorwa ry'abashingamateka baserukira Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAR. Aya matora yabaye abashingamateka b'umugambwe SNL urongowe n'umushingamateka Agathon Rwasa basohotse ariko nicabujije ko bemeza umushingamateka Katinzeyimana mu izina ry'umugambwe SNL. Imvo batanze bavuze ko batagishijwe inama mu guhitamwo umwe mu bashingamateka batatu bagomba gutorwa ku izina ry'uyu mugambwe SNL. Bakavuga ko vyagizwe ibanga kandi amategeko avuga ko vyose bitegerezwa kubera ku mugaragaro. Agathon Rwasa we yavuze ko amatora yakozwe mu kinyegero. Abajijwe nimba amazina y'abantu batatu b'umugambwe SNL yatanzwe kugira ngo hatorwemwo aboserukira umugambwe, umushingamateka Agathon Rwasa yishuye ati twebwe nta mazina atatu twatanze, ariko ntiyavuze igitigiri n'amazina yabo bari batanze. Muri aya matora icatangaje bamwe mu bagize ibiro bikuru vy'uyu mugambwe n'izina ry'umutambukanyi wa Agathon Rwasa nyene Annonciate Haberisoni. Bakavuga ko batagishijwe inama mu gutora amazina y'abotorwa. BBC ibajije umushingamateka Rwasa igituma mu mazina yatanze harimo n'izina ry'umugore wiwe yishuye ko ata amategeko yarenze. Ati icari gikenewe nuko bari kutwereka bati itegeko warenze niri. Agataho icuka kibi cabandanije cibonekeza mu bagize ibiro bikuru vy'uwo mugambwe aho uruhande rutavuga rumwe n'umukuru warwo Agathon Rwasa rumwagiriza ko bamwagiriza ko afata umugambwe nk'itunga yiwe bwite. Ibintu rero vyagiye kunyuka kuva ku igenekerezo ya 6 Munyonyo umwaka wa 2022 aho amakuru ava mu banywanyi b'umugambwe SNL yavuga ko Rwasa yabwiye inama y'imvukira zikorera ibikorwa mu gisagara ca Bujumbura ko hari akarwi k'abashingamateka bashatse gutoba mu gushinga SNL nyakuri no kumuhungabaniriza umutekano. Ijambo nyakuri riraremerewe cyane muri politike y'u Burundi aho imigambwe yagiye icibwamwo amababa, hakaba uruhande rumwe ruba ruvuga rumwe n'ubutegetsi n'urundi rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Twebwe nta vya nyakuri turimo, dushaka ko amategeko akurikizwa. Ni uruhande rw'abamugwanya, uku akaba ariko uruhande rw'abarwanya Agathon Rwasa ruvuga. Kuva ico gihe rero haciye harangwa icuka kibi hagati y'abanywanyi b'uyu mugambwe gushika naho vyabaye ngombwa ko umushikiranganji w'intwaro hagati agerageza gusukamwo mwabisi aho kwigenekerezo ya 15 z'ukwa kabiri yatumye ko umushingamateka Rwasa kugira ngo babiganireko. Muri uyu mubonano umushikiranganji Niteretse yamenyesheje Rwasa ko hari ingorane zikwiye gutorerwa umuti imbere yo gutunganya amakoraniro ahambaye. Ibi bikaba biri mu itangazo ryasohowe n'ibiro bikuru vy'uyu mugambwe ku igenekerezo y'18 z'ukwezi kwa kabiri inyuma y'inama y'abahuje ku magenekerezo y'17 ndetse na 18 z'uko kwezi kwa Ruhuhuma nyene.
Bamaze kwihweza ivyavuzwe kuri bamwe n'abandi abagize ibiro bikuru vy'umugambwe seneri basanze ari ibere ryayaze, kakaba kabaye n'akaryo keza ko gutahurana no gusabana imbabazi kuri aho hose inyifato y'umwe n'uwundi yoba yaratirimukije uyu canke uriya nk'uko biri muri iryo tangazo. Rivuga kandi ko baciye bashiraho urupapuro rw'inzira rwo kubandanya banoganza ingorane zatumye ico cuka kibi kihaba kugira ngo indongozi n'abanywanyi babandanye basenyera ku mugozi umwe. Iki cuka kibi caranze seneri nikiyorohereza mu bikorwa vyayo mu gihe uyu mugambwe wari usanzwe ubandanya gutegura amakoraniro atandukanye hirya nino mu gihugu, ubutegetsi bugaca bugifatira ko mu guhagarika ibikorwa nk'uko vyagiye vyibonekeza aho umushikiranganji wenyene abihagarika canke abamuserukira mu gihugu. Hagati aho mu gihe abanywanyi kumbure bari biteze ko koko ryari ibere ryari ryayaze kandi ko ibintu vyari vyasubiye ku murongo, vyabonetse ko atakiriko bimeze kuko umurwi w'abari bagize ibiro bikuru vya seneri wari uhanganye na Rwasa wasubiye umwagiriza ko yagumye arondera ingene yobigiza inyuma. Bagiriza Rwasa ko amakoraniro kaminuza yabaye kw'igenekerezo ya 12 z'ukwezi kwa gatatu n'igenekerezo ya 30 z'ukwezi kwa kane atakurikije amategeko agenga uyu mugambwe, arico catumye bitura ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, ari nabwo bubazwa ibibazo vy'imigambwe kugira ngo butere igitsure umukuru w'uyu mugambwe seneri Agathon Rwasa akurikiza amategeko bwongere bufute ivyavuye muri ano makoraniro. Umushinga amateka Rwasa wewe abandanye yemeza ko amakoraniro yose yabaye hisunzwe amategeko y'uyu mugambwe. Ngibi rero ibiriko biraba kuri uyu mugambwe seneri urongowe n'umushinga amateka Agathon Rwasa, babona ko CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi woba ubona ko uyu mugambwe uriko ugeramiye cyane mu bikorwa vyayo, bakaba bashaka ngo kubigiza kugira ngo amatora ari kazo yo mu mwaka wa 2025 ndetse n'umwaka wa 2027 y'umukuru w'igihugu uyu mugambwe CNDD-FDD utazoba ufite benshi uhanganye nabo. Nawe ikenguruke rero wowe tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya, fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wa fyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza kandi ano makuru bagenzawe aho uri hose kugira ngo batoje bacikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu mukunda muri benshi cyane. Uyu ni Umuhuza TV, Imana ibahezagire mu bikorwa vyanyu.